Twavuze ingene Luka mu kutubwira inkuru y'ivuka rya Yesu Kristo avugamwo abantu tutari twiteze na gatonya, umutama Simeyoni hamwe n'umutamakazi Hana. Uno munsi tuza kuvuga kuri Hana gatonya. Ukaba utakurikiranye video bivuga ku mutama Simeyoni, ushobora kuduga haruguru ukaraba ukamanza ukayikurikirana maze ukabona kuza kubana natwe kuri ino meditation ijanye n'umutamakazi Hana. Reka tuvuge muri rusange ingene Luka afise umwitwariko wo kwerekana uruhara rw'abagore mw'ishishwa ry'umugambi w'agakiza. Ni umwitwariko munini useruka mu butumwa bwiza bwa Luka bwose. Umuhinga yitwa Ben asanzwe yigisha isezerano rishasha ku rwego rwa doctora kuri kaminuza ya Asbury, akigisha no mu Bwongereza kuri kaminuza ya St Andrews ku rwego rwa doctora, avuga ati Luka arafise umwitwariko wo kuzana umugore akamugeranya n'umugabo, umugabo afise intumbero yo gutanga igicapo ciza kirushirije c'umudamu. Ati nk'akarero mu ntango z'ubutumwa bwiza bwa Luka arerekana Zekariya hamwe n'umudamu we Elizabeti. Zekariya ntiyizera ariko Elizabeti akizera. Mu ntango y'ubutumwa bwiza Yosefu aragira ubwoba ku buryo ashaka kubengera Mariya mu mpisho, ariko Mariya wewe n'umwizigirwa, abandanya ari umwizigirwa. Na hano Simeyoni naho ari umutama w'umwizigirwa, Hana wewe arushije. Twaza kubona yuko mu kuzana Simeyoni no mu kuzana Hana aba yifuza gutanga igicapo ca Hana ciza kirushije gusumba ica Simeyoni. None uyu mu Hana turiko turavuga wewe ninde? Naho Luka afise umwitwariko wo kutwereka ingene abagore mu butumwa bwiza ari modele nziza cane ya discipleship yo kumwigisha wa Kristo, kurikira Kristo no kumukorera. Mbega uyu Hana turiko turavuga ninde? Nta vyinshi bivugwa kuri we. Turi hariya mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 2 kuva ku murongo wa 36 gushika ku murongo wa 40. Atangura tubwira ko ava mu muryango wa Asheri, agatubwira ibyamushikiye. Yarongowe imyaka 7 gusa, acamara imyaka 84 ari umupfakazi. Alors dufashe yuko abayahudi bagira mariage ari batonya ku myaka 12, bashobora kwiyumvira ko yagize mariage ku myaka 12, acabana n'umugabo wiwe imyaka 7, ni kuvuga ku myaka 19 yarapfakaye, acayimaramo imyaka 84 apfakaye. Ufashe 84 gatanya 19, biragaragara ko Hana ashobora kuba afise imyaka 103, yababa 103. Numva ko yari umutamakazi ashaje cane w'imyaka irenga 100. Ubu rero dufate gatonya tuvuge n'ibiki vyaranga Hana. Turavye usanga bitatu vya mbere bifitanye isano na vya bindi bitatu vyaranga ubuzima bwa Simeyoni. Muravyibuka ko yari yubaha Imana akaba umugororotsi, ko yari Gemuyera yari kuri we. Ubwa gatatu ko yararorereye uguhumurizwa, la consolation d'Israël, uguhumurizwa kwa Israeli. Ibyo bitatu vya mbere biragaragara muri Hana. Mu nyuma turaza kubona ko ari ikindi kimwe kimutandukanya gose na Simeyoni tuza kurangirizako. Mu mwanya tujane turabe ivyo bintu byaranga ubuzima bw'uwo mutamakazi Hana. Icya mbere caranga Hana muri iyo myaka 84 yamaze ari umupfakazi, yapfakaye afite imyaka 19, yari gushobora kurondera uwundi mugabo wakubaka urugo kumbura. Ariko dusanga iyo myaka 84 yaciye ayimara yariyeguriye Imana, aba mu rusengero. Muravyibuka ko na Simeyoni batubwira ngo yari umugororotsi yubaha Uhoraho. Rero Hana dusanga ari umuntu yari yiyeguriye Uhoraho kugeza udasanzwe, ku buryo ahagarika uburenganzira bwose kandi kurongorwa, akiyegurira Imana mu buryo budasanzwe. Mu bihe nk'ibi turiko turavuga ibihe vya Noel, bitwibutsa yuko umuntu nk'uyu nka Hana aratwibutsa mbega ubuzima bwacu bumeze gute, aratuniganza mu buzima bwacu bwo hejuru. Ibi ntibisobanurwa yuko umukristo wese icerekana ko vy'ukuri akomeye mu gakiza ari uko atarongora cyangwa atarongorwa agenda kuba mu rusengero. Mugabo iyi devotion idasanzwe ya Hana, mwibuke Simeyoni ngo mpemu yaramuzana mu rusengero, ariko Hana we yari mu rusengero kumara imyaka 84. Umva ko Luka ashaka kwerekana ko Hana yaba ubuzima burushije kwiyegura. Mwibuke ko mu bukristo hari ico kibanza cy'Imana ishobora guhamagara abantu bamwe
kuyiheza mu buryo bw'umwihariko, kutarongorwa, kutarongora, kutarondera iby'ubutunzi nk'uko abandi bose babirondera, n'ubundi buzima bwo kwitandukanya burenze. Ariko muri rusange abizera Kristo bose barashizwe ku ruhande ngo begukire kuba Imana ibihe byose. Duhamagara kubaho ubuzima, gurefleta ubuzima bwerekana ko twashizwe ku ruhande kubw'Imana. Uri kurahimbaza ibintu nk'ibi vya Noeli, uri kurihimbaza nk'umuntu igikorwa ca Yesu Kristo cashize ku ruhande, uri uhimbaza nk'umuntu yiyeguriye vy'ukuri uhoraho. Ubwa kabiri, ikintu ca kabiri camuranga bitubwira ngo yaba mu rusengero asenga, yisonzesha, yinginga ku murango no mw'ijoro, yisonzesha, yinginga ku murango no mw'ijoro. Muri bakuri Simeyoni batubwiye ngo yari arorereye guhumuza kw'Abisirayeli. Hano Hana nabo badakoresha iryo jambo bisiga uburi ko arasoma ati mbega yari ko yingingira iki. Bifatanye rero na zino nkuru za Simeyoni biragaragara ko icyo Hana ariko aringingira ntiyari we, yari Isirayeli. Kuko uravye ibica biba ngo amaze kumenya ko Yesu ari we Kristo, ngo aca abitangariza ngo abari Yerusalemu bose ngo barindiriye uguhumurizwa, ugucungurwa ku Yerusalemu ku murongo wa 38. Dusanga rero Hana by'ukuri iyo myaka 84 yari afise umutwaro w'ubwoko bw'Imana, yinginga ku murango no mw'ijoro. Sinzi ikintu wumva ufise ku mutima, wumva kikuremereye, witwarika ku murango no mw'ijoro. Je ndiyumvira ko twese twaza kurazwa ishinga n'ikintu kimwe, ko twebwe tumenya Kristo kandi ko abantu bamumenya, ko Imana itunagura kandi inagura ishengero ryayo, ikaritegura gose, ikageza gose gushikaho Kristo azoza kubyakira by'ukuri bikangutse. Ndizera cyane neza yuko Hana ari akarorero ko kugira umutwaro ubandanya ugahagarara udacika imyaka 80. Nivyo wewe ariko arasengera wa muzo wa mbere wa Yesu Kristo, ariko mu isezerano rishasha tubayeho Yesu Kristo yarapfuye yarazutse. Dukwiye kuba abantu basenga binginga ko ishengero ryosangwa bitunganya aho Yesu Kristo azozira. Duhamagarwa gusenga no kwinginga yuko umugeni wa Kristo akanguka. Umugani w'inkuba 10, 5 b'ijuru na 5 b'abanyabwenge, ngo hagati mw'ijoro ngo humvikana induru ngo nguyo umukwe araje, nimuvyuke muje kumusanganira. Niyumvira yuko dukwiye kubaho tubwira abantu ati Yesu Kristo araje, nimuvyuke musanganira. Icya gatatu caranga ubuzima bwa Hana babivuze ku murongo 36 ngo yari umuvugishwa n'Imana. Kuri Simeyoni bavuze ngo mpemu yera yari kuri we, ariko hano bavuze ngo Hana yari umuvugishwa n'Imana. Bavuze ko byose bifitaniye isano. Hana yari umuvugishwa n'Imana, kuko yari afitaniye ubusabane budasanzwe na mpemu yera, yari afitaniye ubucuti budasanzwe na mpemu yera. Hano Hana ari muri wa murongo w'abagore Imana yagira akoresha mu rya kera, nk'aba Debora babaye indongozi z'ingabo z'Abisirayeli, abacamanza n'umusobanuzi w'ivyagezwe ku Isirayeli. Ari muri wa murongo wa Hulda, wa mugore mu gihe ca Yosiya, umwami Yosiya hariya mu ngoma mu bami ba kabiri ca 22, aho inyuma y'imyaka Abisirayeli barataye Imana ku ngoma ya Manase imyaka 50 basenga ibigirwamana, ku ngoma ya Amoni umuhungu wiwe basenga ibigirwamana, araza ngo anagure ubwoko bw'Abisirayeli. Ivyagezwe byari byaribagiranye, maze ngo batora ngo umuzingo w'igitabo mu rusengero, ariko ntibari bazi neza ko ari za nyandiko nyene z'ukuri, ngo baca bagenda gusiguza umudamu yitwa Hulda. Abahereza abakozi b'Imana bagenda kuvuga ati turabire mukozi w'Imana, mbega izi nyandiko ni iz'ukuri. Uwo yari umudamu yitwa Hulda hariya mu ngoma ya kabiri ca 22. Nawe yari afise umutwaro ku buryo igihe Yosiya ariko aragwara intambara yo kunagura ubwoko bw'Imana, yari akeneye imfashanyo y'uwo mudamu yitwa Hulda. Dusanga Hana ari muri uwo murongo w'abo bagore Imana ikoresha mu buryo budasanzwe. N'ubu Imana yacakoresha abagore mu buryo budasanzwe, n'ubu yacashaka guhagurutsa abadamu. Luka aratwereka ico gicapo c'abagore, arakaroro keza
ko gukurikira Kristo no kumukorera. Nashaka turangiriza ikintu ca nyuma caranze Ana kitavugwa kuri Simeyoni ariko kivugwa cyane kuri Ana, tukirangirizeko. Kiri ku murongo wa 38 havuga ngo avuga ako kanya acaraza ashima Imana, avuga ivya Yesu, abibwira abari barorereye gucurwa ku Yerusalemu bose. Umukecuru w'imyaka irenga 100 ariko arazunguruka abwira abantu bose ati erega Yesu Mesiya yashitse, erega Kristo wawe yarasezeranywa n'uyu yaje. Nitubona Simeyoni azunguruka, tubona uwo mukecuru ari wagenda kwanonsa guproklama. Umuhinga yitwa Ben twari twavuze mu ntango niwe avuga ati nimba Mariya agirirwa ibakwe yo kubwirwa ubwa mbere ibya Mesiya, ati Ana niwe agirirwa ibakwe ryo gutangaza ryo kwamamaza ubwa mbere ibya Mesiya. Umukecuru w'imyaka irenga 100 yumva yosemerera akabwira abantu atuye ndiwe Yesu Kristo yari yarasezeranye. Mbega uri kuranyumviriza ufise imyaka ingahe? Mbega urumva ko atakindi wumva ko mu nkomezi zawe zose usigaranye wobaho kugira ngo ubwire abantu yuko Yesu ari umukiza w'isi? Mbega urumva yuko ufise inshingano? Wibuke yuko rukatwereka yuko naho zo ari barrière culturelle, naho zo bya bindi abantu bashinze byagezwe ngo nta mugore agira iki, nta mugore agira iki, nta mugore agira iki. Hano natubwira ngo Ana yabibwiye abagore gusa, batubwira ngo abibwira abari barorereye gucungurwa ku Yerusalemu bose. Abo ntibari abagore gusa, bari abagore n'abagabo. Luka aratwereka urwo ruhara rw'abadamu mu mugambi w'agakiza. Imana ikwiye guhamagara wewe uri kuranyumviriza. Sinzi imyaka ufise, sinzi igitsina ufise, ariko yifuza kuba umwamamaje w'inkuru nziza yuko Yesu Kristo ari we mukiza n'umucunguzi w'isi yose. Imana ibahezagire. Yemye boshobotsa ntimutinye.